Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze inshuti namwe bakunzi mudahingeshanye gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure GCTV. Tukaba turi kwa 13 ndamukiza umwaka wa 2022 ni naryo asango ryo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Tubamenyeshe ko David Mugisha ari mu buhinga bw'ivyuma ni nawe reka tuma amajwi n'amasanamu bashikira tankumanzi na kuri mikro ni jewe Somana Ponsier sangwe kaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Haribonekeza igisagara ca Bujumbura iduzo ry'ibiciro ku bidandazwa bitandukanye cyane cyane ku mfungurwa baraja kubikurikirana muri ano makuru. Ku munsi w'ejo kuserukizi igihugu cy'u Burusiya mu Burundi no bwibuka muhisi Gagarin Yuri ari nawe muntu wa mbere yashoboye gutembera mu kigendajuru. Navyo nyine baraja kubikurikirana muri ano makuru. Turafitiye kandi n'ayavugwa mu bindi bihugu. Inkuru imwe ukwayo. Haribonekeza iduzwa ry'ibiciro ku bidandazo bitandukanye aho ni mu gisagara ca Bujumbura na cyane cyane ku bifungurwa. Ivyo biruko inyuma yaho ibonekeje ko igitoro cyatanguye kubura. Ni inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Prosper Niyibitanga. Ibonekeza mw'iyi minsi iduzwa ry'ibiciro ku bidandazwa bitandukanye na cyane cyane ku bifungurwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu basanzwe badandariza mu isoko rya Gasenyi iri muri zone Gihosha aho benshi bazi ku kansoko bamenyesheje JCTV ko ibura ry'igitoro ryatumye ibintu bizimba cane bigatuma basa n'abakora bahomba. Umviriza bamwe mu bo twaganiriye baratubwira uko byifashe. Gare ibintu cyabituruka abagaciro abagana abaguzi nabo bashiroka turangura nk'amajana 8 tukagurisha 1000 turangura 1000 tukaca tugurisha ibeyi zimvye abakiriya bakidoga bazimba bakaba bidasohoka neza. Mbega ubu mubona abakiriya bamaze kubona yuko mu bazimba igitigiri cy'abakiriya bahora batakubashorera kiracaye cyakindi cyangwa kiragabanuka kuko baca bagenda ku madepo nabo baca badeta ibeyi baturako twitwara biratugora cyane nko kumajya mu nyabageni tubishikanye ngaha nk'ibirijana warihanga 1000 umukarani aca gusaba mu yarenze atagiye gukoresha bitugoye gushika. Mu yandi majambo muvuga yuko bitoroshe kudandaza muri iyi minsi hari ubukene bw'ibintu biratugora cyane kubishikana n'igiciro tudandaza ko abakiriya ntibacembe bikadufasha ibonetse byo bazita cyane kuko byo natwongera kugira turashikana ngaho bidandaza. Ibyo byose biratuma tubura amahera kubera naho tuvuga ati inyama tuzipakire muri taxi noneho ukayibura kubera igitoro cyabo. none n'igiki musaba muri rusange abajejwe intwaro na leta? Icyo dusaba ni uko turose igitoro tukabona twiyungura. Basaba leta ko yokora uko ishoboye kose ngo igitoro kiboneke, mbere binashobotse yongereze uturere abakoresha amakinga, amamoto n'amabajaji bakoreramwo kugira ngo barabe ko uburyo bwo kwiyunguruza no kunguruza ibidandaza byabo byokoroha. Iryo bura ry'igitoro rikaba rije gusongera isibe mu gihe abadandaza bavuga batari basanzwe boroherezwa kunguruza ibidandazwa byabo bivuye ku ngingo ibuza amakinga, amamoto n'amabajaji gushika mu turere tutari duke twigisagara ca Bujumbura.
twebwe urumva ubukene bwo bw'igitoro buje busongera isibe uko amadeplacement bayakuye twadukoresha amakinga babituzanira byoroshe ubu naho hagiyemo igitoro ku miduga ho urumva bashaduza ibeyi kandi bisha bidushikira ngaha bizimvye bigasha dusanga ntaco duhaye dukorera yatike yonyene aha no kuri ibibazo tuzava twugara twitahira naho tudashobora turakorera iyo ibintu bizimvye umudandaza akunda nawe nyene kuca zimba muvuga gute ko umukorere itike yonyene urumva uko tubirangura kuko n'ubu bintu vyinga twatora kwijana amajana 2 ugaca uharura wa muduga w'ibihumbi 10 taxi canke probox uca usanga ya majana 2 agiye hehe niki ntimushobora kuduza kugira ngo namwe mushobore kubandanya mukora erega tutugije birenze naho abantu ntayoboro mugerageje kuraba igihe ibitoro biburiye muvema yabaza kubashorera iracari kwa kundi canke yarakorana oya kantite y'abantu bahora bagura kwa kundi mugabo usanga ariko bagura duke urumva ko twaducuruza nitwa tugicuruje nko twahora ducuruza none wotubwira bimwe mu byo bavyarahindutse ku bidandazo kugira ibiciro ibintu byose byaraduze haba kungano haduze ko amajana ng'amajana 5 isoya haduga ko amajana 6 amasaka haduga ko amajana 2 ubura haduga ko amajana 2 amasaka yarujuko nyene ivyema byo byaduze ko amahera menshi haduze ko amafaranga amajana 2 ibi yavyintete ifu naho haca haduga ko amafaranga amajana 8 ntabwo mufise yuko ibitoro bibandanije bibura bishobora no kwiyongera bizodabuka nyene we ntumva ko deplacement ariyo ituma ibintu byose bisha bidabuka none ni nk'igiki bosaba muri rusangi abajeje intwaro bajeje intwaro bo turosa ima deplacement muri market canke naho ba ivyo bitoro binyene nabyo nyene bitaboneka uko ivyo bitoro bitabonetse n'ama deplacement urumva ntabakiriye mujije kuvuga yuko bakikoresha amakinga kemererwa hajya ahantu yagera byapfuma byarafuma oya ho twaradandaza muri kuri icyo kintu none mw'ibi bihe ibitoro bibuze nta kantu wosaba kubijanye n'ivyo by'amakinga n'amadepasi oya boshobora kuturekura nk'umuhoro umwe gusa bashobora kwinjira namwe bongera basohoka namwe batarenga ahandi hantu hose baba bafashe hasi baba batworohereje murakoze cyane tubashimira dandaza no munsi si heza amahera ubunya bagenda baramutuye kubera mbere twara dushorerwa yashya ku motari nabo rero ubunya rero yaramutuye mbega murangurira he murangurira mu kina macambo basi sawa kubera inyama zahora zishika kare amara inyama zaba zishitse kubera zahora zizana amacambo ubunya ushobora gushika saa sita inyama zitarasha ubwo n'uruhombo kuri twese ku munsi w'ejo niho ubuserukizi bw'Uburusiya mu Burundi bwibuka umuhisi Yuri Gagarin akaba ari nawe muntu wa mbere yashoboye kugendera mu kigendajuru akaba kabaye n'akaryo ko gushira amashugwe ku ntatemwa yiwe n'ubu nyene subira mukurikirane Prosper niyibitanga kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka wa 2022 ku buserukizi bw'igihugu cy'u Burusiya ngaha mu Burundi niho bibuka imyaka 61 iheze Yuri Gagarin umuntu wa mbere ku isi yagendeye mu kigendajuru kakaba kabaye karyo ko gushira urugori rw'amashugwe ku cibutso ciyo ntwari ku buserukizi bw'Uburusiya ngaha mu Burundi ubuserukira igihugu cy'u Burusiya ngaha mu Burundi Valery Mikhailov ngo Yuri Gagarin afatwa nk'intwari ku gihugu cy'u Burusiya kuba yafashe iya mbere mu kugendera hejuru naho muri ico gihe igihugu cy'u Burusiya cari mwihiganwa mu bijanye n'ubutunzi igisirikare politike n'ibindi tworangiza tubamenyesha ko ivyo birori vyari vyatewe iteka na bamwe mu bari mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu n'uwahoze ari cegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore muyavugwa mu makungu naho intambara n'ubu biracari rutavanako hagati y'Uburusiya na Ukraine mu gihe hari hagize iminsi hibonekeza agahengwe n'ubu gisirikare
c'Uburusiya casubiye gutera ibitero simusiga mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine, aho tutibagiwe n'igisagara ca Mariupol n'ibindi bisagara hatibagiwe n'igisagara co ku mugwa mukuru w'i Kiev. Nk'uko bishikirizwa na perezida w'ico gihugu c'Uburusiya Vladimir Putin, amenyesha ko igisirikare ciwe kiriko citegura kugira ngo kigire ibitero simusiga mu minsi mike gusa igisagara ca Kiev kizobe cafashwe. Aho rero agatunga gatoke ibihugu bimwe bimwe vy'Uburayi na Amerika ko uzokwitambika muri iyo ntambara nawe nyene azoshikirwa. Mukamenya ko kandi Amerika hamwe n'Uburayi babandanya bafata ibihano bidasanzwe ku gihugu c'Uburusiya, mbere hamwe n'abakobwa ba perezida Vladimir Putin bamaze gufata ibihano n'umwe bwa Buraya hamwe na Amerika, ndetse n'amabanki yabo mu gihugu c'Ubwongereza akaba yamaze gufatwa. Nshuti namwe bakunzi mwariko mudukurikirana, ni no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twabateguriye, ariko tubibutse ko mushobora kubandanya mukurikirana ibiganiro by'imboneshakure JCTV muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube mwandika jambo JCTV mugira mubahwe n'agahwane.